ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kwisaha 11 z'ameneza mu gisagara ca Bujumbura cyo kimwe no mu gihugu hagati ekalunga mu isi za RPA cuti no makunzi muko badukurikira mbanje kubaramutsa nongana ikaze mu iganiro muri Burundi cyo kuri wa kane igenekerezo rya 12 Nyakanga umwaka wa 2019 ariko ndabibutse yuko kino iganiro munayikurikira muciye ku buhinga ngurukana umenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BE naye muciye ku rubuga rwa Facebook kugira mudukurikirane mwandika RPA ijwi ry'Abanyagihugu. Inkuru zigize kino iganiro nazo akaba ari zikurikira. Amatora yimirije y'umwaka w'ibihumbi 2020 ntazoba yizewe na cyane ko atazoba ahurikiyemwo bose bivugwa n'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi maza kubikurikira. Abayobozi y'amashure muri komine Busoni aho ni mu ntara ya Kirundo baragezwa n'abavyeyi kunyuruza amakaye y'imfashanyo yatanzwe na UNICEF. Nyuma yaho mu maduka amwamwe muri yo komine habonetse ayo makaye ariko aragurishwa. Namwe igabane ako hambere cyo kuri uyu wa kane tubabwira ibijanye n'abarundi baho hambere ingene bahanahana ibidandazwa hadakoreshejwe amahera ico bita troc mu rurimi rw'ifaransa. Mwebwe ivyuma ni Steven Yungeko ugafata amasanamu engineer Ejide Mwemero kuri micro ni Hervé NIYUHIRE kazi. Mukonemeje kuyabwira mu ntango za kino kiganiro umugwi wa ONU w'amatohoza ku Burundi ntiwizeye ko mu mwaka wa 2020 hazoba amatora yizewe kandi ahurikiyemwo na bose. Mu iganiro wahaye abamesha makuru kuri uyu wa kane uwo mugwi uvuga ko bitebuke ivyegeranyo ugira bizofasha gukurikirana mu butungane abagirizwa amabi yakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Ino nkuru aza kubonekera twaza kwigarukako. Umugambwe ranake urabazwa n'amashami arangwa mu banyepolitike batandukanye no migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu iganiro yahaye abamesha makuru Aloise Baricako arongoye umugambwe yamenyesheje ko ibiriko biraba ubu abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bisa nko gusukira mu coze umugambwe uri ku butegetsi. Ranake rero ukaba hanini uhamagarira abanyepolitike kwitabira amatora yo mu mwaka wa 2020 kurikira Aloise Baricako. Umugambwe ranake rero urabazwa cyane no kubona abanyapolitike imigambwe na cyane yarishigikiye cyangwa ishigikiye ajya amasezerano y'Arusha iguma icikamwe ibipande abandi bigabura inani zagwanira ayo masezerano y'Arusha zikaguma zitaragurika aho mbere ubiravye usanga icyo bashira imbere ari gusiba amatora. Uwo gusiba amatora navyo uhera mu 2010 nta kindi vyatuzaniye atari gukomeza umugango wo ku butegetsi kubera wama uje amatora atawe bahigano. Ugasanga rero ivyo ntibiri mu ntumbero yo gutsimbataza demokrasi kuko demokrasi habwirizwa kuba ihiganwa. Nivyo hariho ibibazo umuntu ashobora kwibaza byava mutuma ataja mu matora, ariko ku mugambwe ranake tuzogira ingufu zose tugira uko dushoboye tuje muri ayo matora. Ari naco gituma duhamagarira abanyapolitike bose imigambwe yose ko yo kwitaba amatora kuko atabundi buryo buhari bwo kugira ngo duhindure ibihari.
akaba yari Aloise Bayicako arongoye umugambwe Ranake uko nemeje kuyabwira mu ntango za kino kiganiro umugwi wa ONI w'amatoza ku Burundi niwizeye ko mu mwaka wa 2020 hazo amatora yizewe kandi ahurikiyemo na bose mu iganiro wahaye abamesha makuru kuri uyu wa kane uwo mugwi uvuga ko bitebuke ivyegeranyo ugira bizofasha gukurikirana mu butungane abagizwe mabi yakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 Emile Nibasumba. Amabi yakozwe yo kwibagiranwa yatavyegeranyo bihari bivyerekana na cyane mu bihugu bifise inyifato nk'iyu Burundi. Abagize umugwi wa ONI ujejwe amatohoza ku Burundi bavuga ko ivyegeranyo basohora bifise intumbero yo guhama leta n'amashira hamwe ivyo bafatirako kugira bahindura ibintu mu gihugu. Umwe mu bagize uwo mugwi Françoise Hamson aremeza ko ivyegeranyo bifise akamaro ntangere. Twoshobora kwizera ariko nitwoshobora kwiyumvira ko icegeranyo coshobora guhindura isi ahubwo igikorwa cy'ivyanditswe nibisabwa muri ivyo vyegeranyo biza gufasha amashira hamwe ategamiye leta amashira hamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'ibindi bihugu kugondoza ico gihugu kubganje mbona ari ngira kamaro kuko muri kazoza nihaza impinduka mu Burundi abategetsi bose hamwe n'abanyagihugu bazokoresha ibiri muri ivyo vyegeranyo twakoze iyo abatavyegeranyo bihari nko mu myaka 20 tukifuza kumenya byabaye vyogorana cyane. Mu cegeranyo uwo mugwi w'amatohoza ku Burundi uzoshikiriza ku wa 17 Nyakanga mu nama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu harasabwa gukinga kugira amabi afitaniye isano n'amatora yo mu 2020 ntiyiyadukize. Ivyo bigashobora kuba kubera ko abakoze amabi kuva mu 2015 batigeze bahanwa. Ikindi gishobora gutuma hakogwa yandi mabi nuko leta ishobora kuba idafise ububasha bwo guhangana n'abakora ayo mabi. Iyindi mvo y'intureka izova ku rugero rw'ibigwanisho bishobora guhabwa imigwi y'imbonerakure canke ububasha bw'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho n'ibindi. Kubwa Lucy Aswabo nawe nyene ari muri uwo mugwi w'amatohoza icyizere cyuko mu 2020 hoba amatora azira gatotsi kandi yubahiriza impande zose ni gike. Abarongoye umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi bavuze kandi ko baguma bongereza ku rutonde bagize ibanga amazina y'abagirizwa mabi y'agahomera bunwa kuva mu 2015 kandi ko bafise ububasha bwo kuyaha inzego z'ubutungane zibishoboye kugira zibakubita intahe mu gahanga. Arakoze Emile Nibasumba hari umukenyezi asanzwe akora umwuga wo kubarira impuzu yugariwe inzu akuriramwo kuri uyu wa gatatu n'umukuru w'umutumba ari kumwe n'imbonerakure zo muri commune Gasogwe mu ntara ya Muyinga bagiriza uwo mukenyezi kuyabaririye imyambaro y'abanywanyi umugambwe SNL mu gihe uwo mukenyezi amesha ko abaririra wari we wese amuhaye akazi ni nkuru ya Eric Akizimana ariko yemenyereza. Uyu mukenyezi yugariwe hakorera yitwa Ntabakunzi Consolate asanzwe akora akazi ko kubarira mu isoko rya commune Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Amakuru dukuraho igasogwe atumenyesha ko kuri wa gatatu haje igitero c'imbonerakure zirongowe n'umukuru w'umutumba Masasu yitwa Ramazani n'abitwa Amisi Batazira Watara hamwe na Gabriel Batazira Magezi bari mu barongoye abandi mu mbonerakure kije kigana aho uyu mukenyezi asanzwe arangurira imirimo yiwe. Ico gihe nkuko amakuru abandanya bivuga izo mbonerakure zahasanze bamwe mu banywanyi b'umugambwe SNL bari baje gutora imyambaro y'umugambwe bari bakoresheje kuri uwo mukenyezi Consolata Ntabakunzi. Izo mbonerakure zaciye zibaka iyo myambaro y'umugambwe SNL aho nyene niho zasha zitegeka kugara inzu yo mukenyezi asanzwe akoreramwo akazi ko kubarira zimubwira ko ataburenganzira afise bwo kubarira impuzu z'umugambwe SNL muri iryo soko. Ntabakunzi Consolata amazi imisi 2 atari karakora aho basanzwe bakorana akazi ko kubarira basaba ko Ntabakunzi Consolate bamureka akabandanya akazi kiwe kuko atamakosa yakoze. Ramazani umukuru w'umutumba Masasu ntitwashoboye kumuronka kugira ngo agire icashikiriza. Duhamagaye kuri telefone barutwa nayo Jean Claude mustanteri wa commune Gasogwe twitabwe n'uwundi atumenyesha ko yafatiriwe. Arakoze Eric Hakizimana tukimuje gisata nyene c'agateka ka zina muntu Pierre Claver Mbonima arongoyesha hamwe APODH rigwanira agateka k'abanyororo amesha ko mu ntara ya Cankuzo hamye hibonekeza ihonyangwa ry'agateka k'abanyororo abashobora kurenza imisi myinshi bafunzwe kandi batarengutswa imbere y'inyamiramabi
akaba anegura inyifato y'umugwi wigenga w'igihugu urabije agateka kazi na muntu CNDH ko ataco ukora kugira aboneke impinduka mu busho bwo muri iyo ntara ya Cankuzo kurikira Pierre Claver Mbonima. Cankuzo murazi ntabohero ririyo ni kuvuga rero yuko agashuka komisariya kandi kabaye ibohero bashobora no gucira urubanza ukatukuja gufungirwa muri ako gasho ukazomarayo amezi umwaka mpaka twebwe twarinda kurondera uburyo tukajana umuduga kugira ushobore gukura abanyoro muri ako gashuka komisariya. Ibyo rero si by'ubu kandi kikiri gutangaza ni uko bari ku ntwaro ubu aribo baguma bashemeye ati nyabura abantu iwacu baboreye mu gasho mu Cankuzo nimurabe ingene mutukubera induru twebwe tukabikora ariko rabo nibo bari ku butegetsi nibo bakora bya bindi gusumba bamwe babikora bwa mbere. Aho rero nta gitangaje kirimo kuko abo banyoro bambara icyo gihe kingana gutyo muri ugashuka komisariya. Murazi yuko n'abacamanza n'abashikirizamanza batigenga twebwe tukagira tuti ni ukuri birababaje. Ikibabaza rero ni uko atanga icyamira kumva ngo hariho wa mugwi wigenga uzatera akazi na muntu. Ibyo byose barizi mugabo ntibashobora kujogora ntibashobora kuvuga akantu na kamwe ku kintu kiriko cyakorerwa abanyoro. Humura Burundi. Imiliyoni amajana 378 z'amafaranga y'amarundi niyo yishuzwa n'abigisha mu ntara y'Ibitoke bakurikiranye ivyigwa byo kunagura inyigisho zo mu myaka ya mbere y'ishure shingiro. Abo bigisha banavuga ko batarota bashira mu ngiro ivyo bigiye muri izo nyigisho nkahisha bwenge ico bita recyclage muri rw'ifaransa mu gihe cose bazoba bataronswa agashuka bute kabo. Idonido na Fabrice Nzoyiha ariko abimenyereza. Abo bigisha basaba agashiruka bute kabo bose hamwe bangana 1080 mu ntara yose ya Cibitoke. Mikomini imwe yose kuri zitandatu zigize iyo ntara abakurikiranye izo nyigisho nkarisha bwenge bangana n'180. Umwigisha umwe wese yari yandikiwe amafaranga 225 ku munsi. Bisigura ko mu misi 14 inyigisho zamaze umwigisha umwe aheraniwe amafaranga 350. Aha muca mwumva ko kubigisha 180 bakurikiranye inyigisho ayo mafaranga acaba 1,063 y'amarundi ku makomine 6 ayo mafaranga angana n'1,378 ziheraniwe abo bigisha. Abo bigisha bakamenyesha ko kugeza ubu atanuruhera na rumwe bararonswa nk'uko umwe mu bakurikiranye izo nyigisho abivuga. Batubwiye ko batangira kuduha igice cya mbere mu nzu ya mbere formation itangira ku munsi twakorera 25 bakoze iminsi 14 nta muntu umwe bahaye n'amahera 5 y'intete gushika n'isaha turiko twavuganirako nta n'icyo baratanga mu ntari wacu kandi sibiraga ko n'ahandi babara yarose bagoma tubwira ngo urumva ngo twasubiyemo intonde ngo zakozwe nabi ibyo n'ibintu bagoma batubwira gusa niyo nyinshi bagoma batanga. Abo bigisha bo mu ntara ya Cibitoke bamenyesha ko batarota bashira mu ngiro ivyo bigishijwe igihe cyose batazoba bararonka agashiruka bute bakoreye. Twebwe bataduhaye amahera twakoreye ku formation ntabyo tuzokwigisha bataduhaye. Nabona kubwira ko benshi bamaze gufata iyo ngingo kandi ntabyo bazokwigisha tuzotonda ku kazi ngo ntabyo tuzokwigisha nuko kimeze mbere. Saho gusa mu ntara ya Cibitoke harangwa imyidogo kuko izo nyigisho zatanzwe mu ntara zose z'igihugu ariko nk'uko amakuru dukura muri izo ntara abivuga nta mwigisha n'umwe arakubita ijisho ako gashiruka bute. Twarondeye Jean Bosco Ningabiye umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoke aca ducira ku murongo wa telefone nayo Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Arakoze Fabrice Nzoyiha n'abavyeyi bo muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo baragiriza abayobozi b'amashure ko banyuruje amakaye y'imfashanyo ya UNICEF. Ivyo babishikiriza kubera ko babonye ayo makaye agurishwa mu maduka imbere yuko shikirizwa abanyeshure kuri uyu wa mbere. Vyongeye abanyeshure baronkejwe amakaye adakwiye. Hasheri Kagisi.
Ayo makaye y'imfashanyo ya UNICEF yatanguye gutangwa kuri uyu wa mbere n'abayobozi b'amashuri y'intango bo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Amakuru duhabwa n'abavyeyi barereye ku mashuri y'intango ya Kabanga, Gatare, Rusarasi na Gatete amenyesha ko bagiye babona ayo makaye agurishwa mu mabutike imbere y'uko abana babo bayaronswa. Abo bavyeyi bakavuga ko abajeje kuyatanga baciye bayagurisha nk'uko bivugwa n'uyu muvyeyi. Yose mu mabuti y'abanyagihugu nibo bariko baradandaza iyo kaye yagenewe umunyeshuri ariko arayigura amafaranga 1,800 kandi yarigwiwe. Kuri abo bavyeyi icemeza ko habaye ubunyonyezi bw'ayo makaye nuko bafise amakuru ko mu zindi ntara umwana umwe yaronswa amakaye 8 mu gihe abana babo baronkejwe amakaye 2 canke 3. Kumba abandi mu zindi ntara barose nk'amakaye 8 umunyeshuri yarose amakaye 8 natwe tugaca twibaza ati mbe turi mu Burundi bumwe n'abo bandi ko babaha amakaye 8 abana umwe natwe bakabaha amakaye 2 aho barengeje bakabaha 3. Abo bavyeyi baranegura inyifato y'abo bayobozi b'amashure y'intango bagasaba leta gukurikirana ico kibazo narirya bugarijwe n'ubukene kandi bari biteze iyo mfashanyo kugira abana babo bashobore kwiga neza. Tugasaba leta kikoze kugira nimba harabayemo ubunyonyezi bw'ayo makaye leta bahane babikoze hanyuma abana bacu baronka amakaye akwiye nabo bashobore kwiga. Tateye akama abijejwe kugira babikurikirane ko uwo muvyeyi ariko aragwana impuzu zabo aragwana nico baja na minervari y'abakuru babo. Twarondeye Sirahenda Gordien umuyobozi w'indero muri komine Busoni kugira agira ica bivuze ko telefone yahamagara ikabura uyitaba. Arakoze Rachel Kagisye nayo impinduka mu nyigisho mu myaka ya mbere y'amashure y'intango yarayitangujwe muri uyu mwaka w'ishure ni nziza bivugwa n'ukurikirana ibijanye n'igisata c'indero Erari nibizi akavuga ko bizoshoboka mu gihe boba barateguye abigisha hamwe n'ibitabo bijanye nizo nyigisho kurikira Irari nibizi. Kino uvuga ko ari innovation nuko umwana bamuvangira byinshi mu mwaka wa mbere bamuvangira indimi nyinshi bakamuvangira gusoma kwandika bamuvangira ibintu ugasanga hari ibintu bivanze cyane bitandukanye ntibahinduye kinini ariko igikomeye nuko bashyira bati twe turashingiye kuri akamenya kuvuga kuko ibyo kumenya kuvuga bisaba umwanya bisaba n'abigisha babiteguye byari byiza nta kinini cyane cyari gihindutse nuko intumbero iboneka neza abahasigaye rero kumenya yuko abo bigisha barabafite mbega ibyo bahinduye bihinduye amashuri atanguye ibintu babihinduye batakumbure byabisho badafite igikoresho bikwiye n'abigisha bakwiye babyigiye ikirundi mu bisanzwe nico gitangura imbere ya byose n'igifaransa barafite urugero badashobora kukimwigisha ko hariho urazi yuko n'ibyo by'igiswahili ndambe n'ibyo by'icongereza babishyiriramo hari bari babatanguye kuri izo ndimi zine bikaba ari umuruho ku mwana icambere na mbere bamuhera ku kirundi hama ico gifaransa naho cyo umwaka ugira uhere nta ngorane ntaco byinshi. Zimwe muri zo mpinduka nuko umwana yobanza kumenya ibigize umubiri wiwe ibidukikije hamwe no kumenya gusoma no kwandika n'ingoga mu kanya tutandukira mu gisata c'ibidukikije hamwe n'uburimyi. Humura Burundi. Amazu amwamwe ari ku nkengera z'inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura arageramiwe no gusenyuka ivyo bituruka ku mateko agenga amazi n'ibidukikije aho nyangwa na bene amazu hamwe n'abakozi mu gisata kijeje gutunganya ibisagara ivyo bishikirizwa na Julie Nizigimana umuhinga mu gisata c'ibidukikije uwo muhinga asaba ko ayo mateko yo kubahirizwa n'impande zose kurikira Julie Nizigimana. Hari abantu inzuzi zisha mu gisagara ca Bujumbura ziriko zirabomorera amazu yabo kandi bahawe na leta ariko novuga yuko uruhara rusangiye abo bantu babiri umuntu yagiye kubaka aho hantu yubatse hariho itegeko rivuga yuko hagomba kuba hari metero sigara hagati y'uruzi naho uwo kuba canke naho twofatira ku kiyaga ca Tanganyika hari metero zigomba gusigaza kandi umuntu wese aja kubaka hanumwe atababizi hanyuma rero murabona mu gihugu cy'u Burundi ibintu
ukuntu bigenda biragenda hakabamwo akamwana wa mama canke hakabamwo igiturire umuntu akavuga ati okay reka ngende tuvugane nuriya bijejwe amufumbatishe amahamba maze kubamuha rero akahubaka bya bintu atabikurikije no munsi rero zangaruka ziramugarutse uwo muntu yubatse aho hantu ubu rero novuga yuko nibyo baserukira leta batanze aho hantu baragize nabi cane gutanga aho hantu kandi bidakurikije amategeko ariko n'uwo muntu nawe yagiye kuhubaka azi ko bidakurikije amategeko novuga yuko izo ngaruka ziriko ziramushikira nawe abifisemo uruhara ubwanje novuga nti iyo umuntu akoze ikintu akizi araheza akemera ibimushikiye kuko no bivuga mu gifaransa ko umuntu yasima ibintu bimushikiye mu bisanzwe umuntu akurikije amategeko neza leta ariyo yahabahaye hanyuma ntibabuze kubaka aho hantu uno munsi ku bwani novuga nti uwo muntu yubatse leta iri ngaho imurorera umuntu yagomba kumushumbusha ni leta tukamutotera abantu bubaka amazu aho hantu hatarekuwe n'amategeko bomenya neza yuko bareke ibintu byo kwikunda ngo narose ngo parcelle ngo Bujumbura ngo nayirose ngo ku kiyaga ngo nayirose ngo hanaha bamenye yuko izo ngaruka mbi zishika mu gihe bubatse ibintu bidakurikije amategeko ari bo nyene zishikira atawundi zishikira nabasaba rero yuko bogerageza bakurikiza amategeko kuko buriya amategeko aba yagiyeho kugira ngo tuyarenge aba yagiyeho ahubwo kugira ngo arengere inyungu zacu nayo mu gice ca mbere c'uburimyi igiciro c'umwavu w'ikizungu uhungurirwa mu gihugu c'u Burundi cyagabanijwe ku rugero rushimishijwe bishikirizwa n'umushikiranganje widukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema avuga ko ari mu ntumbero yo korohereza abarimyi kurikira umushikiranganje widukikije kuri fomi imbura ariyo yasubiriye DAP agafuko k'ibiro 25 kazogugwa amahera atarenga 29 y'amarundi aho kahora kagugwa amahera 42,395 kuri fomi totaza ariyo yasubiriye ire agafuko kibiro 25 ubu kazogugwa 26,000 y'amahera y'amarundi aho kahora kagugwa 38,500 kuri fomi bagara ariyo yasubiriye KCR agafuko kibiro 25 kazogugwa amahera 26,500 y'amahera marundi aho kahora kagugwa 38,800 y'amahera marundi ishwagara umufuko w'ibiro 50 ubu uzogugwa 5,000 y'amahera marundi aho wahora ugugwa 11,500 y'amahera marundi Deogide Rurema arongera akavuga ko n'imbuto zirobanuye zateguwe n'igiciro kiragabanutse kuri aka gatasi twinjiyemo twahisemo guhera ku giterwa c'ibigori aho ikiro c'ibigori cy'ikirundi cagugwa amafaranga 2,000 kizogugwa amafaranga 1,200 c'ibigori cy'ikivyagwa bita hybride cagugwa amafaranga 6,000 ku kiro ubu kizogugwa 3,600 y'amafaranga y'amarundi leta tukatuboneyeho kurarika abarimyi bashishikare kuriha izo mbuto z'ibigori ibindi biterwa navyo nyene bikaba bizogabanwa ibiciro muri kazoza Deogide Rurema umushikiranganje widukikije uburimyi n'ubworozi akaba yabishikirije mu iganiro yahaye abamesha makuru kuri uyu wa kane iganiro muri Burundi murayikurikira muciye ku buhinga ngurukana ubumenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI iganiro akwa mbere cyo kuri uyu wa 12 Nyakanga umwaka wa 2019 tubabwira ibijanye n'abarundi baho hambere ingene bahanahana ibidandazwa hadakoreshejwe amahera ico bita troc mu rurimi rw'igifaransa umutumire wacu ni Nduwimana Eric atubwira n'ivyerekeye umuzo w'amafaranga iganiro ako hambere na Emmanuel Ndayishimiye ako hambere ikiganiro cakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi ako hambere mudushikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA
iminsi yose ya kane. Aho hambere hahise abarundi bari batunzwe no kurima, ukorora, ukujisha ndetse n'iruhande y'ivyo hari n'abandi bari batunzwe n'uruhigi hamwe no kubumba. Ivyo vyose iyo babironse mu mwimbu w'umusesekara ni babikoresha vyose kuko igice kimwe bagitwara mu gakaba ico bita isoko no musi kugira bashobore kwikenura mu vyo badafise. Ivyo bidandazwa umwe wese yaguza n'uwundi atamahera bakoresheje ico bita troke. Ivyo nivyo tuza kurabira hamwe n'umutumire wacu Nduwimana Eric umurundi yanonosoye ivy'akahise. Kuri mikro muza kuba muri kumwe na Emmanuel Ndayishimiye. Kaze. Umutumire wacu Nduwimana Eric atangura tubwira yuko aho hambere kubera atamafaranga yari bwaboneke abarundi bakoresha uburyo bwo gukaba kugira ngo bikenure muri utu na turiya. Aho hambere hahise abarundi mu byo rero bashobora gukura mu byo barimye bimbuye canye mu byapa ubworozi ntibabikoresha byose, naco gituma ibyaba bicitseko canye ibyo badashoboye gufungura babyikenuza mu byo bakeneye. Kubera rero gukoresha amafaranga atari bwabeho ico gihe, abantu bakora mu buryo bwo gukaba ibyo umuntu yimbuye canye ibyo yoroye akifashisha ibisagutse ko kugira ngo abone ibyo atafise. Uburyo bwo guhanahana ibintu harimo n'ibifungurwa abarundi baho hambere babukora mu mico itatu nk'uko umutumire wacu abisigura. Iyo tuvuga rero ngo guhanahana ibintu mu buryo budakoresheje amafaranga tubibona mu mice ishika itatu. Hariho umuco wa mbere aho abantu bahanahana icumu wese afise bari ku rugero rumwe, hakaba no guhanahana ku ngero zitangana aho bahura nk'abantu bakene ba nyarucari bagenda gukorera abandi bakazobaha amatongo aho barima bakabakorera ndetse bagatungwa n'indya gusa. Ni ukuvuga ngo batungwa n'ivyo bakuye muri ayo matongo nabo bakabarimira bakabakoresha bakabatuma ico bashaka. Ni navyo vyagiye bivamwo ubugererwa canye ku rwego rukaze hakava mu byo bita ubushumba. Ari urwego rugira gatatu nago aho uhura umuntu aha uyundi nk'igitungwa kubera yigeze kumukorera ikintu ciza cyane kubera yamukunze, nawe akazomwitura ikindi akazomuha ikindi kintu. Yashobora kumuha nk'inka nawe akazomuha nk'itongo, yashobora kumuha inka nawe akazomwokorera. Ibyo rero biratandukanye nabyo twariko turavuga. Byarakomeza ubucuti hagati y'abantu kuko byaba hagati y'abafitanye ubucuti bw'amaraso n'adafitanye ubucuti bw'amaraso. Ubwo bucuti bumaze gukomera abarundi bakanwana barahava bagahana abageni, mugabo kubera ko atamafaranga yari bwaboneke umugeni w'ico gihe bamuronka ari uko batanze ibitungwa. No mu mibereho ya misi yose nko mu bijanye no gusaba abageni gukwa n'ibindi, ukuntu munsi bakoresha amafaranga. Aho hambere ahise bakoresha ibitungwa, bakoresha inka, mu bakenye bakoresha intama, ariko nta muntu yakobwa impene, hari n'abakobwa isuka. Murumva rero ko hari ibikorwa bimwe bimwe byakabwa n'ibindi serivisi gakabwa n'ibikoresho runaka. Uku tubona no munsi ibihugu bihanahana ibidandazwa biciye mu masoko rusangi y'akarere canke biciye ku mbibe. Aho hambere hahise abarundi nabo nyene barajabuka imbibe mu bihugu bibanyi kugira ngo baronke ibidandazwa badafise. Muri ubwo gukaba ibintu byo twita troke mu rurimi rw'igifaransa, hari ibyo bakura hanze nko mu za aho hakurya muri Kongo ho baragendagiye kurondera imiringa bagatwara ibyo babona ko abakongomani bashobora kuba bakeneye, nabo bakabaha ibikozwe mu butare nk'imiringa, amasuka n'ibindi. Muri Tanzania, Zabuha n'ahandi nabo bakuraho cane cane nk'inyerere n'ubuyeye bwambarwa n'ininya n'abigeme n'abagore. Umuzo w'abazungu niwo wabaye umuzo w'amahera mu Burundi. Umutumire wacu Nduwimana Eric avuga ko
amahera ya mbere yabonetse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 94 ayo mahera yitwa hele mu kidagi abarundi barayatinya kuyakoresha kuko bibaza ko ari biheko ari naco gituma umuzungu yaciye arondera ubundi buryo bwo kuyabakundisha buhoro buhoro gushika uno munsi. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 94 niho abadagi bashoboye kuzana mu mibereho y'abarundi amafaranga ayo bise amahera. Bahise amahera kuko ubwayo yitwa hera mu kidagi. Iryo hera rero niyo ryagiye niyo ryakoze mu nyuma riza gusubirirwa na rupi. Yaje abarundi batayakira neza batayishimiye kuko ntibayakunze babona ari nk'ibiheko babiha iyindi siguro, ariko abazungu bamaze kubona ko abarundi batayakiriye neza baca bashaka uburyo yabakundisha, naco gituma bagerageje kuzana ibintu nk'ibicuruzwa nk'impuzu, bakazana ibyo babona umunyu n'ibindi bashobora kubona ko abarundi babiguze kubera bikeneye, bataja kubaha nabo bimwe by'amasaka iharage kubaha amasoro canke ibindi, ahubwo ko bobo baja gukenera amafaranga ayo mahera, na cane cane ko bashobora kugenda ingendo ndende. Muri izo ngendo ndende bagenda gutwara amahera byari byoroshe gusumba kugenda wikoreye igisamba ca ikindi cose kirimwo ibyo ugiye gukaba n'ivyo keneye, agatwarika gusumba nico ciza kindi c'amafaranga. Urumva ko mu maeshange vyaroroha gusumba gukoresha uburyo bw'ivyimbuwe. Ikindi twovuga aha nuko ayo mahera yaje gukomera mu gihe hariho abatanguye kuboneka ba mbere bize nk'abize ya Sirida, barahembwa imishahara, muri iyo mishahara rero bigahindura imibereho abandi bakayiboneraho. Ikindi nuko abazungu mu gushishikariza abarundi gukoresha amahera babazaniye ibiterwa bimwe bimwe njabuka amazi umuntu ashobora kubona bimuzanira amafaranga, abatayafise nabo ntibajye ikawa. Rero nuko amafaranga yagiye kuza rero asubirira ibyo bita troke. Ayo mahera abarundi bamaze kumenya kuyakoresha, vyabaye ngombwa ko abazungu bashinga ubundi buryo bwo kuyabika mu mabanki. Aho hari mu gihumbi kimwe n'amajana 923 nk'uko umutumira agira bisigure. Mu gihe c'ababirigi mu mwaka igihumbi kimwe amajana 921 nibo batanguye ndetse gusa nabanka ko ivyo vyo guhanahana ibintu, umuntu akawirirwa aragukorera ukamuhemba igitoki, kirwa gukorera ugahora umuhembye ubugemere bw'ibiharage nka bungahe, ugahora umuntu akorera umuntu agahembwa isahani yiryariye. Abazungu baravyansabwa teka tuje mu gukoresha amafaranga nko mu gihumbi kimwe amajana 921 bari batanga kubibuza, hanyuma mu gihumbi kimwe amajana 923 hoho bari batangwe kuzana, niho bazana ico novuga ngo nka agence ya banke zariko zikorera muri Kongo, batangwa kumenyereza abarundi barabimenyera, ndetse ubuzima rero bwo gukoresha amafaranga gusumba guhanahana ibintu. Nshuti bakunzi mwariko muratwumviriza, mwumvise ibitari bike bijanye n'ingene aho hambere mu Burundi bahanahana ibintu, ibitungwa, imfungurwa kubera ico gihe atamahera yarahari. Mwumvise kandi guhanahana ibintu vyasubiriwe n'ikoreshwa ry'amahera gushika naho havuka amabanki. Turashimiye cyane umutumire wacu Nduwimana Eric ku bumenyi yadusangije. Ni ngaha ikiganiro cacu ako hambere kigarukiye. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ndayishimiye, nawe ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiraga abana bacu. Ako hambere
Arakoze mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye nonga kujyo giwe risozera kwiganiro muri Burundi mariko murakurikira nkabashimiye mwese mwayo mwanya gutegabiri kino kiganiro bagenzanje umwese kucafashije ndamukengurukiye mwebwe ivyuma yari MSTV niyunge ko ndamushimiye wafashe amasanamu ni engineer Egide Mwemero nawe ndamukengurukiye kuri micro yari Hervé NIYUHIRE nanje nkabanda baseze nefuzogira amahoro y'uhoraho ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye